bakunzi bakwizera 90 TV ndabaramukije nizere ko mumeze bon hama uno munsi mukaba muri kumwe na Nina Nishimye umurundi kazi asha akwiye hama inyuma kuri kamera mukaba muri kumwe na David abikora neza nizere ko muri kumubona amasanamu ameze neza hama uno munsi nkaba nifuje ko dushobora kugirana ikiganiro gute Umu JEUNE ashobora guserura ingabire yiwe kwera usanga hari abajene benshi batinya guserura ingabire yabo batinya ibintu byinshi canke babuze uburyo ariko kubw'ivyo tugomba tuze guhura n'umwigeme abimenyereye cyane abizi bakaba mwita uwimana Sandrine akaba abikora neza cyane kubw'ivyo mukomeze kunkurikirana ndetse mukora subscribe mugakomeza gukora share kwera mukomeze kubona ibintu byiza cyane icyo ndabasaba mukomeze kunkurikirana hari imbere muza kumenyera ibintu byinshi kandi biza kuba biryoshye cyane mukomeze kunkurikirana okay nuko mwakomeje mudukurikirana ama ubu tukaba turi kumwe kandi na Sandrine twamushikiriye Sandra ubwowe neza meze neza cyane okay Sandra ameze bien gute barafise icyo ushobora kugira abakunzi ba kwizera 90 TV ndabaramukije ku mazina nitwa Uwimana Sandrine hama ku mazina y'akazi naho ni Sandrine Blessing abakunzi ba kwizera 90 TV karibu mu kiganiro cyacu bizera ko atarongo muza kugira ya cyane gose hama nkuko nabibabwiye Sandra nashaka ndakubaze nizahe ingabire Imana yoba yaraguhaye muri wewe ukabona ziriko zirakora muri wewe karibu ingabire ni nyinshi cyane muga naho bufise nyinshi hariho izo zimaze gutangura gukora kugaragara kabona ati iyi ni wanje donc iramfasha mu bintu byinshi nagiye kwisanga singabire nibaza ko ibintu byose ndabikoreramo fa juste kukiraba gusa ndakiravye ndashaka kugikora mugabo mungabire mfise nagiye kwisanga ndumuririmbyi hama nisanze ndumuririmbyi nagiye kwisanga bijya bita aba fashion girl donc ku bintu byo gusuka abakobwa nkabasuka hama ngira kwisanga ndumu designer donc like wabandi bashobora kugukorera urubanza nkagushiramo ibintu mu rubanza rwawe yego ugasanga urubanza rwawe rugenze neza naguhaye amayide yawe hama kindi ndateka yego ndateka ku bantu bakubagira ibintu by'imanza amabife nabone ndabafasha kenshi kandi navyo ne biramfasha mu buzima bwa misi yose ndumva ufise ingabire nyinshi wamaze kumenya kandi uri gukorerako none Sandra muri ko kuririmba kwawe wabitanguye gute watangiye ukiri umwana ubyo wabitanguye ukuze canke ni gute uri kurabibamwo yani ukugenda ukura gute abantu benshi iyo umuntu abagiye ati watangiye kurimba ryari bacavuga ko watangiye kumbara abana sinzi ko babitanguriye mu nda sinzi ko batanguye muri sande umva bose akubwira ati nabitanguye ndi umwana mugabo Jason uvuga ngo nabitanguye ndi umwana vraiment gusa narabikunda kuririmba narakunda kuririmba cyane hama cangira abantu tuvukana kuko navutse mu muryango w'abahungu batandatu n'abakobwa turi babiri rero cankura mu muryango ndi umwana ari munsi mfise bakuru banje bakuze cyane rero bakagenda barakuraba kora umva nari umukobwa umva amaso yose yarahanze jewe ufite bavuga ati umukobwa wacu umva cankura sanga hari ibintu je nakunze kwera abo tuvukana hama ndibuka narakunda kuririmba ndi kumwe na mukuru wanje muga sikwa kundi mvuga ngo kwa kundi wacavuga ngo wabitangura mutonya ya nakunda kuririmba gusa mukuru wanje rero wengira acara abibonye avuga ati umwana reka ndamufasha tansanga rero ndabikunze uko hama uko nagenda kura rero ngenda ndaja mu magroupe ngenda ndaja muri chorale
hama bigenda birakura gushikaho umunsi umwe ningiye kwisanga ndi umurongozi wa chorale nsanga ndongoye chorale nyene numva nyene ndavuga ati vya bintu rero vyari vyanje kumva mba nanace ntangura kubona yuko ingabire kuririmba ari yiwanje umva umaze kwizego kwa umurongozi cuvuga ati kikintu niki wanje magre nubwo ubu taratangura kuja ku mahezesho ngo umenyekane ubwiki mugabo kuri eglise ubukorera kuca nk'ahantu hose ubukorera urashaka kubona ati n'ingabire yanje ati ni ikintu canje ndagikora ndagikunze yego nivyo. Okay, none Sandra ndakubaza none nk'ubu iyo ba frère bawe bagucinege bakakubwira Sandra ufise urujwi rubi uririmba nabi sinzi biki est-ce que wari guca ucika intege ukabiheba canke wari ukomeza uteruje imbere? Bon, sinari kubiheba kubera igituma ntari kubiheba iyo umuntu akijijwe cyane nko ku bantu bakijijwe iyo ukijijwe uko ugenda urasenga hariho ingene amasansi yawe agenda aruguruka donc ugenda uramenya ati mpemwe ramvugisha guco kandi kumwe je mpemwe ashaka kumvugisha siko ashaka kuvugisha n'undi muntu rero nibaza yuko naho bari kumbwira ati ufise ijwi ufite ahubwo umuntu akubwiye ko ikintu gikora nabi ntuzubifate nabi abariko aragufasha ubetse umuntu akubwiye ati nkubu iyo baca bambwira ati uririmba nabi ugirika ahubwo naye guca ngira inkomezi nkaje n'ahantu nkinyegeza mbere nkafatana kahanjo nkinyegeza nkavuga ati mana ndakeneye guprovinga ko hari ikintu nshoboye donc ndabaprouve yuko hari ikintu nshoboye donc nari guca ahubwo nje ahantu nkinyegeza hama nkatangura kuririmba nyene hamwe ngaruka bavuga ati warikoreye ko kandi vyagenze neza rero sineza ko vyari kunti intege ahubwo nari kubandanya kuko nari namaze kubona ko ari ibintu vy'iwanje nari namaze kubona ko nimwe mu ngabire mfise yo kuramya Imana hama ndategeza rero kuca ndavuga ati sinari kubirekura ahubwo nabandanya nkora gusa kimwe ndashima Imana bashyize ku nzira kuko baramfashije cyane yego. Okay, ndumva ari sawa. None Sandra wamaze kuvuga ko uririmba urashaka kuduha akapera gatoya twumve aja kujwi ryawe kabisa? Yego, ndashaka kubikora. Hariho umuririmbyi nkunda ndakunda umuririmbyi wo mu Rwanda bitwa Kings James na Daniela n'abantu nkunda cyane kubera iyo baririmbye baragushikana ahandi hantu nanje rero kenshi iyo nicaye ndakunda kumva indirimbo zabo kandi zaramfashije cyane ahubwo nubabwira ati Imana ibahezagire kandi bashaka kubona kino kiganiro cyacu navuga ati Imana ibahezagire cyane nshaka indirimbo yabo yitwa nkoresha gatoya sinshaka gukora ibyo nge nifuza mwami nkoresha icyo wampamagariye sinshaka kuba jewe nifuza kuba mwami mpindura uwo wampamagariye gukora umukoro utari uwanje nabyo no gutsindwa oya nkoresha icyo wampamagariye. Nice kabisa. Murakoze. Uririmba neza. Murakoze. Uranyujije kabisa. Yego. Merci beaucoup. Hama wavuze ko iyindi ngabire ufise ari gusuka. None Sandra muri uko gusuka kwawe wabitanguye ryari wabitanguye kera umwana kwera hari abantu benshi usanga batangura yani gusuka bakiri abana canke bagatangura bakuze none wowe byagenze gute barakwigishije byagendeye gute kwera umenye iyo ngabire yawe gusuka? Binyibukije ikintu kimwe umunsi umwe ndi muhira higeze kuza kujya usanga hari mu vacances haza umukuzine muhira hama umukuzine arafise imishatsi hama afise imishatsi ico gihe ndibuka mama niho yarari kuri mama ico gihe yari uyo mudandaza mugabo musi niho yarari nyene kurumva hari abakuzine bari baje muhira kandi twari muri vacances hama umunsi umwe yarifuje kugumana natwe muhira hama umukuzine cyenda mwemeza ko nzi gusuka
donc ndamuja mu mutwe muganyi munja mu mutwe mama aratwenga gose hama ndamusuka ku masavisi twamaze mu mutwe wewe ntagisuka na kimwe nashoboye gusuka muga nkamubwira gira guca ariko ntagisuka na kimwe nashoboye gusuka muga ntivyanciye intege ndabibandanya ndibuka yuko nka 2009 2008 niho natangiye gusuka umuntu wa mbere rero mugenzi wanje twabana nyine mu Gasenyi ndamusuka cyo gihe hari haharawe inyuzi imeshe intuze bisuko by'inyuzi mugare muri ko kumusuka yaje we je naje nifite confidence nyene ndamwemeza yuko ndabizi hama ngiye kumusuka shaka ndabwira ko nabishoboye kandi yari ibintu bita abantu basuka bacabimenya amahasta yari amahasta ndamusuka ico gihe namusima inyuzi ya move nzofa ntavyibagiye kandi ico gihe usitsima inyuzi ya move abantu babona umenga bakugereranya na babandi ntiriwe ndavuga izina naho kwari ugutera imbere mugabo bigeze urabona ko urasuka naho hanje kandi nta muntu mwaguhagarika mu barabara ndibuka ndamusutse harageze igihe ndavuga nayo nk'ubiyo ntabishobora mugako ariko akundi ndafise kumwe n'Imana yandemye ndavye ikintu je ndagikora donc juste façon gusa yuko ndakiraba ico kintu candagisubiramo rero uko kuntu rero nagenda bikora nsanga birabaye ibintu binini haragera igihe ntangura kuza nk'ubu ndasutse umuntu nkaza numva undi muntu arantelefone ngo niwasutse ngo urya ngo ndashaka ngusuke ngo kurya nyene ngo usubire ngo kurya nyene ngo umva ndavuga Seigneur Jésus cya kintu kirabaye ikintu kinininya ku buryo nagiye gusanga kibaye umwuga wanje donc kibaye ikintu kinyinjiza amafaranga mu buzima bwa misi yose hama ndakidevelopa kiraba kinininya ku buryo ubu yaho ngeze nibaza yuko ndafise kugurura ntuze yanje page yanje nko ku bantu barabantuze ya Facebook yanje Emesantre Blessing niko yitwa urashobora kuja munsi urabona amantuze amafoto na postinze mu misi heruka ku bantu maze kugira gukora mu mutwe hama cyane no cagira ko baje abakiriya benshi aho bose baje ndabakore mu mutwe kandi ndakoze ku mutwe umva deje ndakoze ku mutwe d'umukozi w'Imana urumva ibisuko bya bicaye ibisuko bya bicaye bavyiza cyane ko rero ndakoze maboko y'umukozi w'Imana deje gukoze mu mutwe umva ucaye ibintu byiza gose rero nagira abakunzi bakwinzira 90 TV yuko bayirabe hama bongere batutelefone bavuga ati twarashinye bijya bintu natwe dushaka mudukore mu munsi hama yagira kura igendera kura rero gushika tugeze mu 2020 nibaza yuko cyabaye nk'ikintu cyane cyabaye nukuri bwabaye ubuzima bwabaye kintu nkora kandi ndabishima Imana kubera muri uko kubikora nagenda ndahura n'abantu gasanga iyo ngabire iramfashije donc kuko nabakoze mu mutwe gasanga hariho ubuzima bw'umuntu Imana ishoboye kunshishamo nkabukiza donc gasanga Imana impemu yera arabimfashije ugasanga uyu muntu twatanguye dusuka mugabo biheze turi mu ijambo ry'Imana tugaheza tunasenga uribaza abandi iyo bari babasutse bataha imitwe ikirameneka mugaje mpeje gusuka ngaca ndagusengera umva nagiye gusanga ari ingabire yanje yo kugira ubwami bwa Kristo bwaguke ya neza ni byiza cyane niyo mpamvu burya Imana na kimwe itangira ubusa itanga ikintu kwera ejo imeko dofasha abantu benshi peu importe ingabire ufise nuyifyinishe fata ikintu ufite ugifate neza ugikorere neza parce que hari abantu gishobora gukiza ejo none centre ndakubaze muri ibyo bintu by'iwawe byo gusuka salon de beauté ou bien officier projet kubikora canke ego bon murakoze ndafise projet kandi sikera nizeye yuko n'ubu nyene uza mu barantelefone ati hari amafaranga ashitse kuri konte ngo uje kugurura obeti abana b'Imana tubaho twizeye umwanya n'umwanya ndafise projet yo gucagura nivyo kubera urumva ni ibintu byinshi nkorera mu namba departement menshi nkorera mumva uko gusuka kuririmba mva cyo n'igikorwa cy'Imana mva cyo mva muga no gusuka kufasha abantu imanza nkababwira ati ni mu bikore guca umva ni ibintu bigenda biraguka rero ndafite vision yuko nshaka gucagura nkugurura ahantu hantu nuguruye azoba ari nk'umushinga canke nka base canke nka fondation y'ibintu byose nzoba ndiko ndakora rero nifuza yuko no vyugurura hama
ndizera ko bizofasha abantu benshi kandi ndazi abantu benshi bazobikunda kuko hari abo maze kubikorera kandi ubu bishingira intahe yuko igikorwa nkoze kiba kiri excellent ya okay ndishimye kumva uko wavuze ko wagize uteka none bikira guteza ndakubera bakunda kuvuga ngo abarundi yere abarundi gazigeje usanga batazi guteka iske uteka bya bindi bya rojo okay ashaka kumva ingene uteka paske bakora tuviriza ejo ashaka kugera igihe bakavuga ashaka kuduhamagarira Sandra gusa nizere kubikora neza cyane ndabikora neza cyane kubera ufite iyo umuntu akeneye kumenya umuntu uhera kubaza habaye nibaza nk'ubuye yaba byakunda cyane batondeka ngaha bose bakagira interview umwe wese yavuga ati turamukunda yagiye mu gikoni ati uyagiye mu gikoni ni mama antuka ibintu byo guteka ndabikunda kandi ni ikintu nacone nifuza kwagura nacone ko n'ingabire mu zindi fise cyane bon ndibuka ingene vyatanguye ibintu byo guteka hariho umumama nawe ndamuramukije madame Claudette ari muri Belgique n'umumahene wanje ndamukunda gose rero iyo mama nibaze yuko nawe yarabimbonye ko bindimwo hama umunsi umwe numva anyene yarafise ukungene bamuha ibiraka bakamuha ibiraka vyo guteka hama tugatekera indya nk'abantu nka 45 abantu 50 ugasanga acangira rero icizere cyo kumva yuko yobimfashamo donc twobikora namwe ugasanga turatetse hama tukaja kubitanga aho hantu twagenda kubitanga rero muri uko guteka nyene ava sinatanguye ndabizi nobangira mbese mugabo uko ndagenda negera canke nk'ubuje nk'iyo ngiye mu rubanza abana ko abandi babagiye bavuga ati turajya je simba ngiye mvuga ngo turajya mbangiye kumviza logo y'umuntu yatetse donc nkumviza namba ari nka salade nkamenya ati yashize mwibi bishobotse ari nk'umuchef cuisine nkamwegera nkamubaza kike kintu wakigize gute donc niko kuntu nagenda ameliora nkura mugabo ahantu nabitanguriye byose nka fondation kugira nigire confidence niyo mu mama nyene yatangiye kuyinshiramo ndabona we yarabonye yuko tutagishoboye twashaka gutekera abantu 50 abantu 60 tukabagaburira mu gitondo petit déj tukagira après midi tukabaha ifungurwa hama nyine umva deje no kubikora ivyo bintu habaho nko kusubira kandi tukaraba tukavuga ati iki twagikoze gucuko uwe kuko ico kiraka cyashaka kumara ukwezi gose duteka lundi gushika vendredi nindi lundi gushika vendredi rero aho no yagira kura hama ndibuka dernier moment niho mira haba rubanza ndateka vraiment naje narumvise yuko hari ibintu vyiyongereyeko mu guteka iki rero ku bantu bakora imanza nibatinye kumpamagara ndabishoboye vraiment en tout cas ntetse ahubwo ndi mukumuruta na mama solo ndi mukumuruta kubera jeyo ntetse urumva sinteka vya bindi bice mu nda uhejeje kubifungura bice bingwina yaje umva birasengeye mu mukozi w'Imana kamwe matetse urumva ko ari ibintu umukozi w'Imana atetse umva ni ibintu babisitswe nyene urumva taho naho imiza abantu bakorara shene yacu nyene yacu mubirabe muvuga ati hariho abantu bazi guteka ntimuze musego gufungura imfungurwa zitameze neza kandi ari abantu tuhari tubishoboye Imana yahaye ingabire yego okay ndumva ari sawa vraiment murumva Aime nashaka gufyinisha ingabire iyo ari yo yose ari abantu bafyinisha guteka ko ari ibintu bisanzwe hari abantu bafyinisha gusuka ko ari ibintu bisanzwe ariko urumva ko abikoreramwe akabikunda akumva vraiment ko kandi urabona biramubeshejeho kabemba urabona n'ingene sasa neza aratagase aratagaze kabisa hama nyene aho bavuze ko ufasha ibintu bya mariage abadofa abadofine est-ce que uba ubikora gute mu kubikora wowe urambwira ingene urubanza rwawe rufise kubera umuntu wese yagira ko urubanza aba afise vision y'urubanza rwiwe urashaka hari abantu bakunda copier coller novyita copier coller ugasanga nimba umudofine yamunye yambaye vere nawe ashaka kwambara vere iyo umuntu yambaye kadoti yabura nawe ashaka umva gacavuga ati nshaka nk'ibintu vy'ijya muntu mugabo si vyiza kubera uko Imana yakuremye uri unique umva Imana yakuremye uri unique utegeza gukora n'ibintu wisangije ata muntu numwe mu bifise donc ubisa rero
muri uko kugufasha ndakubaza umbwira ufise vision iyahe mu rubanza rwawe ushaka bigende gute hama jewe nkaca ngenda ndakosora ibintu bimwe bimwe ndabwira ati nubona two bigira guca muri eglise mbona two kwinjira guca mbona wo vyifata mu guca muri reception wogira guca mwotegura guca ofete ugasanga rufite yuko utwo tuntu ugira dushiramo turahonda urubanza rukaba rwiza donc namba urubanza rwari gutuma abantu bumva hariho nk'urubanza ushaka kugenda mu gasanga hari abantu basinziriye uribaza muri mariage ugasanga umuntu yifashe gucuku yasinziriye ari mu rubanza ari mu nama urihaza rero nagiye gusanga utwo tuntu rero umuntu agenda arashiramwo utwo tuntu ndakaya nyene umva naciye nsanga ari utuntu kuba maze kubikora ndamaze kubikora abantu benshi kandi abantu bose nagiye ndabikorera bose imanza zabo zari impeccable vraiment zari nziza cyane rero n'ubu ndase kandi twagira no kwizera 90 tibati ingabire ni nyinshi ni mwitsi ingabire ni nyinshi ziri muri jewe vraiment kandi ndiko ndabivuga ngo kwaza ati ni ibintu biri kure nibaza yuko n'ubu naho kiganiro giheze mu camo do telefone Shanza ndihuta ni just gusa adresse ngaca ndakubwira ati mariage yawe ushaka kwigenda gute tubikore gute bigende guca hama abadofe ndabigisha gutama nkabereka ati muhinjira gute mubigira gute hama numumahiye nkambwira ati ubigira gute uko na marene na pare wese ndabakorerako naronge ntabwira nongera ati nawe ubigira gute ubigenza gute kandi kuba maze kwikorera bose banasanze ari ibintu biba bisa neza urubanza rwawe ruba rusa neza aba ari ikintu uvuga ati wow le mariage que j'ai rêvé donc nuko ndabikora wow Sandra urangyoheye cyane abantu benshi mu byuvuze bashaka kwibaza nyene ko ari ibintu bisanzwe ariko nibisanzwe yani biri high parce que urabona nawe ari high kabisa hama icyo ndabasaba mukomeze kudukurikirana kuri Kwizera 90 TV mukomeze kugira subscribe mukomeze kugira share kwera mukomeze kuronka ibintu byiza cyane hama Sandra ushobora kubwira abajene ikintu icihe hari abajene banje usanga batinya guserura ingabire zabo none nisha ikintu canke ugasanga nibazi bobo nyene ico barico nibazi ingabire yabo iyariyo none nisha ikintu ushobora kuvuga kwera ko bomve ibyo dushobora kubafasha parce que ndagiye kora dukurikirana kandi ndagiye kugenda neza akagotembe neza okay ofete icyambere nubana babwira kwigirira icyizere wewe donc kugira confidence ukumva yuko naho hozande utumva yuko ico kintu kiri muri Imana yaguhaye wogiheba rero hariho nk'akarero gatoya notanga gatonya juste urabona abantu benshi abantu ingo nyinshi tuvuge mu Burundi même no hanze y'igihugu abantu barakunda isombe nakarero gatonya ntanze isombe rero ugasanga abantu benshi bakoresha wana nko ngaha mu Burundi bacu turacakoresha abakozi uretse nko mu hanze y'ibihugu niho badakoresha abakozi muga ngaha mu Burundi turacakoresha abakozi rero ugasanga muri ko gukoresha abakozi umukozi wawe ugasanga ntibazi guteka isombe baba bavuye ruguru isombe bazishira mu mazi cyangwa amavuta bagaca bajya n'ibijumbo kandi abari bombo nta bintu byo kuriga baravuga ati biratugize mugabo ugasanga hari umukobwa yicaye keke pa cyangwa ugasanga hari umuhungu yicaye keke pa arazi guteka isombe kandi arabizi ku buryo iyo azitetse abantu bose bavuga ati mana yanje nzoziwanyu kubera ufite kumva umuntu araryohewe no kuziwanyu kubera yuko umubwira ati natetse isombe ugasanga rero uyo muntu afisiyo ngabire mugaga cakibona umenga ni ikintu gisanzwe naho sinibaze ko nk'umuntu dufate nka exemple ku muntu yatangagira amalivraison y'amapiza dufate nka pizza sinibaze ko camuje muko nyene ni ikintu ngira ngo yatanguye hamugambere ngira ngo habaye baramutwenga mugabo urabona ko ubuye ikintu uvuze ngo nk'umuntu nyene gutefunya ati nakugire livraison ya pizza amaguru havuye kuyashira hejuru amaguru yashira hejuru mugazo yakwiye kumenya yuko iyo ngabire yuko yagize livraison ya pizza nawe shabagira livraison y'isombe umuntu hamwe uvuga ati ndakuze n'isombe akaduza amaguru baranza n'isombe kandi kuri izo sombe bazi yuko ziryoshe rero ushobora bashaka kuba abajene bari hano ushaka kufisa ingabire nyinshi ushaka kuba ufise ikintu Imana yaguhaye uri talented muri ico kintu no gushinga intahe ndakugira yuko je ntivyari vyoroshe vraiment abavyeyi babona umenga ndi umukobwa wabo ngirindwi nari umukobwa kandi nari mubaherereze babona umenga asha dushaka ko azo mu docteur dushaka ko azotwara banke ngira babona nzotwara nka berbe nkayirongora urumva umugabo hari ikindi kintu Imana iba yaranshizemo kandi ico kintu nyene gishobora gutuma ahubwo nja gufonisa berbe pourquoi
urumva mugabo noca mbwira abo bajene ati umviriza ufise ingabire iyo ngabire rero ufise uko iri kose namba rukoza amasahani hari abantu bazikoza amasahani neza hari umuntu akogeje amasahani asa neza n'uwundi akogeje amasahani asigaza ko amavuta yo mu ndwi iheze rero ugasanga iyo ngabire nyene ufise ariyo yose ufise urayidevelopa igakurika nini Rufite rero kwigendera kura ugenda wigirira ikizere hamwe n'Imana igakigendera kwereka ati kigenze guco bintu ugasanga umuntu afite entreprise nini ya kandi watanguye mu kudandaza isombe watanguye mu koza amasahani watanguye mu kugira guca urumva rero nobwira abajene bako barakurikirana kwizera 90 TV ati ntiwitinye fata ingabire Imana yaguhaye yikore uko nyene imeze yagura uko nyene imeze hama avec le temps bizogenda bikwereka ingabire yawe kandi bizogenda bikwinjiza amafaranga ko je babona ntaco mbaye nsuka ansuka ntaco mbaye nyene ndabishimira Imana gose yego ndagushimiye vraiment Sandra ndagushimiye ko kanya keza duhaye kumvigani kudukiganiro kuvugana nawe ndazi ufashije abajene benshi muri bimwe muri byinshi muri bike tuvuganye ndazi ko wafashije abajene benshi cyane hama none nakahe kajambo ushobora kubwira abariko barakurikirana kwizera 90 TV murakoze abakunzi ba kwizera 90 TV ndetse kandi kwaramunza hama shaka ndabwiye ikintu kimwe gusa ntitugifekaye abone ugire like ugire na subscribe nicyo kintu nyine tugusabye kandi ucupartage kugira abajene benshi ntibazimire uko hari abantu benshi bibaza yuko gutera imbere kwabo ni maka nkore nk'ico nakakora namba nakari umujournaliste ngo nanje cyo mu journaliste namba nakari umuririmbyi ngo nanje ndavyiga ndabimenye namba naka akunda gutamba nandi ndavyiga gutamba mugabo shaka ndawugire bigirira ikizere bonyene donc wigira ikizere wowe ubwawe hama muri uko kuntu nyene uzogenda urabikora bizogenda yabinini yahama hamusigara utangara nk'umuntu asigara yifuza kuvuga ati shaka kumera nawe kubera iki nawe abantu batuvuga ati shaka kumera nka Sandrine ya ufite hamwe umuntu akubona akavuga ati wow arasuka oya ivyo nsivyo arasuka kandi aribeshejeho urumva aribeshejeho kandi ubuzima nyene buguma butera buje imbere rero nubabwira ati umuntu afise ingabire ntiyitinye yagure kandi iyo ngabire nyene izogushitsa ahandi hantu hamwe n'Imana byose birashoboka ngo kandi ngo byose bishobokera bizera cyane cyane ya murakoze merci beaucoup Sandrine ndonge kandi kugushimira vraiment mvuga ati urakoze Imana guhezagire antuka warahezagiwe gusa habwo ikomeze kongerereza kuvyo rikura gukorera mu buzima bwawe hama ndabashimira mwebwe mukomoza kudukurikira ciao ndabakunda cyane